Ndabaramukije mwebwe mwese mwashimye televiziyo yacu kaze muri ano makuru mu Kirundi tuyahera kuri zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Urunani FENASEB rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi rurashimishwa n'irekugwa rya Emilienne Sibomana yari umunyamabanga kw'ishure ry'ubuhinga Christ Rwagyo ku Mushasha, banasaba ko yoca nasubizwa mu kazi vyihuta. Mu bijanye n'ibidukikije naho baratubwira muri bucana yandi y'ibidukikije ibijanye n'ingene imicafu yisuka mu kiyaga Tanganyika ituma amafi nk'umukeke canke indagara bishobora gutuma iyo bihuye n'imicafu yisuka mu kiyaga Tanganyika bigatuma n'umuntu yandura indwara. Mukanya muca mubikurikira mw'idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa. Emilienne Sibomana yari umunyamabanga kw'ishure ry'ubuhinga Christ Rwagyo ku Mushasha mu ntara ya Gitega yarasohotse ibohero kuri uyu wa kane inyuma yo kumara imyaka yababa ibiri afunzwe. Bikaba vyari vyatumwe nuko yadomye ku rutoke hamabi afatiye ku gitsina yavugwa kuri iryo shure. Urunani FENASEB rw'amasendika mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi rurabishima, aho runasaba ko abaharanira agateka kazina muntu bo bifatira ko akarorero kugira ntibatinye ingaruka zijanye n'ibikorwa vyabo. Mu masendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB niteka n'umunezero inyuma y'ifungurwa kuri uyu wa 21 ukwezi kwa 11 ibihumbi 2024 rya mugenzi wacu Sibomana Emilienne yaramaze ikiringo cababa imyaka ibiri mu munyororo atacu ari karazira kiretse kudoma urutoke ku mabi fatiye ku gitsina kw'ishure rikuru ry'imyuga Christ Roi ry'Igitega ari ryo Sibomana Emilienne yakora. Ifungurwa rya Sibomana Emilienne riduteye intege kuko ivyo twavuga tutarira busema. Abaharanira agateka kazina muntu uwo mufatira ko akarorero ntibatinye gusemerera igihe bikenewe kubera gutinya ivyo bashikira kuko ukuri guteba kugatsinda. Tuboneyeho gushimira bimwe bivuye ku mutima abo bose bagize ico baterera kugire irekugwa iwe rishoboke. Aha twovuga ibimenyesha makuru, amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu atandukanye n'abashingwa manza biwe. Tugasaba ubushikiranganje bw'indero kwihutira kumusubiza ku mirimo yiwe. Tuboneyeho gusaba leta gufata ingingo zose zibereye zo gukingira abaharanira agateka kazina muntu kubera bafise akamaro kanini mu gihugu kandi bayisahiriza kugire agateka kazina muntu kubahirizwe. Tugume muri ico gisata c'indero. Runani rw'amasendika y'abigisha Kosesona nago guyamiriza ko harabigisha bariko baja mu karuhuko k'izabukuru bakaba bariko barasabwa gusubiza imishahara bahembwe inyuma y'itariki yo gukukuruka ko nuko hari rero n'abagumye ku kazi abakoresha babo batebeje kubagabisha ko hageze gutaha. Mu itangazo ryo kuri uyu wa kane icegera c'umukuru w'urwo runani avuga ko abo vyega bashobora kwitura ubutungane kuko bariko barasabwa gusubiza iyo mishahara imbere yo guhabwa impapuro zo muri ONPR. Kuva basubiyemwo amategeko agenga abakozi, leta y'u Burundi yaciye ishira mu karuhuko k'izabukuru abigisha bose barengeje imyaka 60. Iyo ngingo yo gutuma abigisha baheza akazi kabo bari bayifashe bafatiye ku itegeko ryari ryagiyeho mu 2022 ryavuga yuko mu gace karyo ka 6 umuntu agiye mu zabukuru canke agiye kubera ko avyisabiye azohembwa umushahara ungana n'uwo yarageze ko
ku kwezi uzi imbere yuko aja mu karuhuko k'izabukuru. Mugabo bibabaje nuko iryo tegeko ritaraja mu ngiro haciye imyaka irenga 4. Ikindi naco kugira ngo abigisha bashobore kuronka impapuro zibemerera yuko baja muri ryashira hamwe yitekaniza kazoza abakozi ariyo bita UNPR, byatwaye umwanya muremure cyane ku buryo umwigisha yamaze amezi arenga 5 cyangwa 6 atazi atabona nico yokora, atabona iyo yoje. Uno munsi abyutse ikindi kibazo kidutangaje, aho abigisha bandaje bakora bashikeje itariki yukuja mu karuhuko k'izabukuru, mugabo umukoresha wabo atigeze ayibamenyesha, kandi n'umwaka w'ishuri utari bwahere babasaba yuko amafaranga bahembwe muri ico gihe bayasubiza. Twari twibaza tuti mbega ko mu itegeko rigenga abakozi ba leta mu gice cyayo c'105 bavuga yuko ingingo yo kurungika umukozi mu karuhuko k'izabukuru ifatwa n'umushikiranganje w'abakozi ba leta abanje kubisabwa n'umushikiranganje uwo mukozi yarasanzwe akoramo. Ibyo rero bikaba bitabaye, tugasaba rero tuti ubushikiranganje bw'abakozi ba leta burabe ico kibazo bakibangire ko gufata ingingo z'igihutihuti, kuko bibandanije tuzosaba abigisha baje mu butungane canke basaba amafaranga bakoze mu gihe bari barengeje iyo minsi. Hanyuma impapuro zo gutwara muri ryashiramwe teganiza kazoza abakozi ariyo UNPR zigatangwa atanakimwe gisabwe. Amakuru twabateguriye harabandanya mu gisata c'ibidukikije. Umushakashatsi akaba n'umwigisha muri kaminuza aramaze gusigura ibijanye no gucafura kw'amazi y'ikiyaga bivuye ku micafu itandukanye yisuka muri ico kiyaga nyene. Muri bucana yandi y'uno munsi, Remy Marie Nkurunziza atubwira ko ayo mu gihe iyo micafu nako ituma amafi nk'umukeke ahunga, kandi ko umuntu nawe hashobora kwandura indwara mu gihe afunguye indagara canke umukeke wanyegewe n'ubumara bw'imicafu yisuka muri ico kiyaga. Byose tubibwirwa na Lydia Gahimbare. Umushakashatsi mu bijanye n'ibigize amazi asigura ko iyo micafu yisuka mu kiyaga Tanganyika ifite ingaruka mbi ituma ibinyabuzima biba mu kiyaga nk'umukeke ihunga ikaja mu bindi bibanza. Abantu barashobora kuroba umukeke aha hafi ya poro, bakaroba umukeke aha za Gatumba, mugubu ntibigikunda kubera iki? Amazi yaracafuye. Urufi rero rwahora ruba ngaho rwarahunze, naco gituma uzobona ko nk'umukeke n'ayandi mafi ataba ahantu mu mazi yacafuye cyane, tuzoza turayasanga ahantu amazi agikeye buke buke. Kindasigura nuko iyo umuntu afunguye indagara canke umukeke wafunguye ubumara buvuye muri ya micafu yisuka mu kiyaga Tanganyika ashobora kwandura indwara nka kanseri. Muri ino minsi murabona ko hagwiriye ibibazo by'ivyo bita ngo ni kanseri, indwara ya kanseri. Indwara ya kanseri rero akenshi ikunze kuva mu ihumanya ry'ikirere n'ihumanwa ry'amazi. Ivyo tuba twihereje, ya myanda twataye irimwo bwa bucafu igiye mu Tanganyika, urufi harimwo imyanda imwe ruzorya mu mubiri wayo, mu byo twita tisi, ugomara buzokwinjirayo bwibereyo. Wewe ugende kugura, uguze isamaki, ubundi agure utudagara, hanyuma ivyo bimaze kwirundanya mu mubiri w'ifi bizokwirundanya mu mubiri wawe. Ivyo ugiye gufungura navyo rero umubiri ntuvyakira, kuko ntivyagenewe kuribwa n'abantu. Nivyo rero bizoca bituma haba ingaruka zikomeye ku magara y'abantu. Turiko turabona nko no muri no misi naho nyene abantu batavyara. Vyo nyene bashobora kuva kuri ivyo. Ubumara bumwe bushobora kuba buri mu mazi, dushobora kuba twihereza, mugabo ugasanga ubwo bumara nibwo buriko buratuma bwonona uko umubiri w'umuntu wari usanzwe ukora. Ugasanga rero hariho ibintu bimwe bigenda birononekara ubuzima bw'abantu, mbere n'ubuzima bw'ibikoko. Remy Marie Nkurunziza ahanura abanyagisagara gutunganya neza imicafu iva mu mihana yabo. Mu bisanzwe gukingira ibidukikije ni igikorwa ca bose. Ntushobora gusimbira gukingira amazi utabanje kwitunganya iwawe. Ubiravye
cyane cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura hari abantu benshi bamwe bivanye n'ubugaba abandi bivanye kumbure kene ariko ahanini n'ubugaba canke kutamenya bafata imicafu bari gushira muri Nyabarega bamwe kuko hariho ibibanza bimwe bishobora gukorwa mu Nyabarega ugasanga iyo micafu yose bayitaye imanutse ija mu kiyaga kinga n'agahumbezi bamwe n'imicafu iva mu tuzu twasugumwe bagakwega akantu k'akaringoti gasuka iyo micafu mu nzuzi izo nzuzi nazo ziruhukira zose mu kiyaga ca Tanganyika no kuvuga rero twifate gute duheri wacu asaba leta gutunganya neza ikibanza gisukwamwo imicafu kuko hitabwa muri kino gihe hadatunganijwe nkuko bisabwa n'amategeko ibituma ahubwo ibidukikije n'amazi y'ikiyaga Tanganyika bibandanya kononekara. Uyavugwa mu bindi bihugu naho mu gihugu ca Senegal harashizwe ahabona kuri uyu wa kane amanota mfata kibanza y'abashinga amateka mugambwe uturukamwo umukuru w'igihugu akaba ari ufise ibice vyinshi aho bafise intebe 130 ku 165 zitegekanijwe. Amakuru dukesha Africa News akamenyesha ko bahawe ikiringo c'amasaha 48 kubashaka kugira imyamamazo kugira biyamirize ivyavuye mu matora. Sheila Irambona arabitubwira. Au Sénégal, le parti au pouvoir PASTEF. Ayo makuru amenyesha ko muri Senegal umugambwe PASTEF waraye utahukanye amanota menshi mu matora y'abashinga amateka. Uwo mugambwe ukaba uturukamwo President Bassirou Diomaye Faye ukaba watahukanye intebe 130 kuri 160. Abakamenyesha yuko ivyo muga vyavuyemo ari ivy'imfata kibanza. Iyo ntsinzi ikaba izotuma President Faye aronka ubushobozi bwo gushira mu ngiro imigambi yiwe mishasha yari yemeye. Ayo makuru abandanya avuga ko President Diomaye Faye igihe ashika ku butegetsi mu kwezi kwa kane yaciye asambura inama nshingamateka akaba yagirije abadasangiye ivyiyumviro ko badashaka gushira mu ngiro ingingo za leta arongoye. Ayo makuru akavuga ko ari rya mbere kuva mu 1988 umugambwe uri ku butegetsi wa Abdou Diouf wemera kuja mu matora uri wenyene udashigikiwe n'urunani nka PASTEF. Ngo muri ayo matora rero urunani Takuwalu rurongowe na Macky Sall rukaba watsindiye intebe 16. Wahoze ari umushikiranganje wa mbere Amadou Ba nawe akaba yatahukanye intebe 7. Umukuru w'igisagara ca Dakar nawe akaba yatahukanye intebe 3. Amakuru akarangiza amenyesha ko abatashimye ivyavuye muri ayo matora bahawe ikiringo c'amasaha 48 kugira babimenyeshe. 48 heures pour contester les résultats. Amakuru twabateguriye kuri no munsi ni hano duciye tuyasozerera. Mwakoze kuba mwadukurikiye, ndabifurije kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro vyacu.